nk'akarorero nk'imboga kazobona baratetse nk'imboga agakanyura amazi yose ari muri za mboga agaca yamena agaca akora za mboga canke ibiharage akabiteka vya bibize bihiye neza agaca afata ujya mufa ijya sosi yavyo agaca yiminina agaca yihera ibitungwa ugasanga ikintu cyari gihambaye kigiye mwajya amazi nabo basigaranye ikiza kuzuza inda gusa kigasohoka ataco kibamariye. Kaza kubaganira byekeye amagara y'abantu. Aho rero ati amagara y'abantu kaza kubabwira iki cyo bita gufungura neza. Mbega umuntu afungura neza abameze gute? Mbega hari gihe tubona umuntu cyo gusanga afise umubiri muto umuntu yo kwiyumvira ati umuntu afungura. Ibyo byose nibazo umuntu cyo kwiyumvira. Ari cyo usanga hariho abafise umubiri ubyibushe. Mbega umubiri ubyibushe no kuvuga yuko abantu ariko bafungura neza kurusha abantu eka kandi usanga bafise ubuvyibuhe buremvye ari bunini cyane. Mbega bobo no kuvuga ko bobo abo bafunguye byiza cyane cyangwa baba bafunguye byinshi. Ibyo byose rero agaseke BTV kagomba kaba torokanize amakuru. Ayo makuru rero twadufise umutumire w'iteka kaza kubabwira iki cyo bita gufungura neza. Mbega umuntu afungura neza abameze gute? Mbega hari gihe tubona umuntu cyo gusanga afise umubiri muto umuntu yo kwiyumvira ati umuntu afungura. Ibyo byose nibazo umuntu cyo kwiyumvira. Ari cyo usanga hariho abafise umubiri ubyibushe. Mbega umubiri ubyibushe no kuvuga yuko abantu ariko bafungura neza kurusha abantu eka kandi usanga bafise ubuvyibuhe buremvye ari bunini cyane. Mbega bobo no kuvuga ko bobo abo bafunguye byiza cyane cyangwa baba bafunguye byinshi. Nize ivyo gisata c'amagara y'abantu cyo bita sage-femme na nutrition vyerekeye imirire neza. Ivyo rero nasanze bikenewe ko tusha ndabifatanya niyo mirireho nkamenya ingene uwo muntu akwiye gufungura ico kibondo ciyo gikwiye gufungura mbere ndaba n'ingene umuntu yofungura muri rusangi ego. Niki catumye mwiga ico gisata cyo kugira umuntu afungure neza? Nabikubwiye bivanye nayo mashure nize narabona yuko uwo muntu abwirizwa kuba akompanye apana kuvy'imiti gusa ahubwo agakwirikiranwa no kugira afungure neza uvyara umwana akomeye akwije ibiro kandi kugira nawe muri rya periode yo kwibungenga umuntu ashobore gufungura ifungugwa ikwiye kugira ngo ntananuke ntiyonde. Turabona nk'abakenyezi bibagora mu mezi ya mbere canke mu mezi yo kuvyara canke heze kuja kwibaruka ugasanga avyaye umwana adakwije nk'ibiro. Ico rero carantumye cyane gose canke ndakurondera ubushakashatsi mu bijanye no gufungura candagura ubumenyi. Mbega umuntu ibyari tubona ko afungura neza n'ibyari tubona umuntu ngo afungura nabi? Ego dusanzwe tumva batubwira ngo ifungurwa ikwiye ujye ifungurwa irimwo ndema mubiri ntanga nguvu sanganyangaburo. Iyo niyo ifungurwa ikwiye umuntu abwirizwa gufungura ku munsi akaraba yuko muri bijye yafunguye ku munsi birimwo ivyo bintu byose nadondaguye. Mugabo rero abantu biratugora kumenya ko twariye ifungurwa ikwije bya bindi vyangombwa byose. Ariko rero abashakashatsi barabidufashijemwo cyane gose nka Martine Deveni yaradufashije kumenya ku munsi kugira umenye ati uyu munsi nariye ifunguro rikwiye umubiri warose ivyankenerwa kugira singware kuko iyo ufunguye neza iyo ufunguye nabi urashobora kugwara ingwara zikomotse gufungura nabi. Urashobora kuyisuzuma rero uyu munsi nariye imfungurwa zikwiye mu mubiri kugira ngo ndindwe za ngwara zo mu byibo canke za ngwara hypertension amadiabete zijya ngwara zose dusanzwe tuzikomoka gufungura nabi. None rero uburyo dukwiye gukoresha nabwo nubu kandi buroroshe cyane ni no vuga nk'igiharuro 54 n'amajana 321. Ubwo buryo rero buragutuma kubona ingene uri bufungura ifunguro ikwiye ku munsi.
ego ifungurwa ndema mubiri tuja tubisanga muri iyi formule nyene ngira ndakubwire kuko ndabikubwiye uko ntuza ko benshi ntibaheza babitahure neza nukuvuga ivyo bitanu raba ko ku munsi wafunguye ivyamwa bitanu n'imboga boga bitanu hama kane naho raba ko wafunguye intete canke bijya vyamira mu kuzimu ibinyantete canke ivyamira mu kuzimu urabe ko warose bitanu hanyuma gatatu urabe ko warose ico bitwita les produits laitiers amata nibiyakomoka ko vyose amaforomaji amaki amayaourte ijya kabiri twumvise nayo raba ko ku munsi wafunguye akanyama canke ifi ijya kabiri hama rijya rimwe twumvise nayo raba ko mu byo wafunguye harimo amavuta hama rero ubwa nyuma ucumenya yuko ku munsi ucurenza ko amazi hamba ivyo byose kuko amazi aradufasha cyane koza n'ubucafu buri mu mubiri ayo mazi nayo ari ku rugero ku muntu akuze nk'ilitiro imwe n'igice gushika kuri 2 kandi hambavu y'ivyo byose ugacuraba ugakora nk'agasiporo k'iminota 30 ari nk'akamarshe ntucuguma wicayeho ego none cyane cyane nk'umugore yungenze cyane twubaho ku mezi ukwezi kumwe ku mezi 3 nibiki bava ku muntu ashobora gufata muri ico gihe uwo mukenyezi umubiri wiwe uba warose novuga ko étrange ikintu kivuye hanze atamenyereye umubiri wiwe ucuhinduka muri ico gihe rero arakeneye ifunguro kugira ngo umubiri wiwe ugire inguvu kandi muri iyo periode abakenyezi benshi baragwara ico bita irekwi bikanka ko bafungura mu gifaransa bavyita ngo des signes sympathiques ugasanga icabonye kiri yarakidashwe ugasanga aragize ico bita constipation donc kugumigwa akagumigwa cyane gose muri ico gihe rero arakeneye ubwa mbere gufungura kenshi gashoboka ku munsi n'imiburiburi nka kane ku munsi hama gaca gerageza agafungura indya zitaremereye zitarimwo amavuta menshi novuga zitaremereye donc hanyuma agaca gerageza gufungura ivyamwa vyinshi amaze kugerageza gufungura ivyamwa vyinshi agaca gerageza no kuzaranwa ayo mazi nukuvuga nka 4 n'imiburiburi ego turakunda kuryoherwa mu gufungura ugasanga nk'iyo twasohotse turiko turafungura ibintu vyiza nyene biryoshe mugabo umuntu akuze bivanangira n'imyaka sinzi imyaka washatse kumbwira uvuga ko nk'umwana kuva ku mwaka umwe imyaka 10 hama twaza dufata imyaka 60 ashobora gufungura ingaburo zimwe abo bantu hari ivyo bahurirako n'ivyo badahurirako uwo mwana w'imyaka 10 uwo mwana w'imyaka 12 kuduga umuyabaga uwarakeneye kurya ibirimwo bitanga inguvu cyane ntanga nguvu cyane arakeneye cyane ibintu birimwo energy guko aratakaza inguvu nyinshi mugabo abo bantu bakuze guhera ku myaka 60 baba bakeneye ico twita aliment de protection ntibagikeneye gukura ngo bakure ngo baje hejuru nkuko uwo mwana w'imyaka 6 ingahe akeneye aliment de croissance kugira duge ariko uri yakuze nawe akeneye ahubwo aliment de protection ibibungabunga umubiri wiwe usumvya nico gituma uri yakuze tutomugaburira cyane ibintu bigwiriyemo igisukari kininiya guko yo havagwa isukari ageze mu zabukuru bitagikunda ko agira amasiporo ngo ya sukari ngo igabanuke nitwamugaburira ibintu nompri bigwiriyemo amavuta menshi cyane guko yo hava agira ca kinure kitari ciza guko ntagitembera cyane canke ngo agire ahubwo twomugwiriza utwamwa kugira tubungabunge wa mubiri ufise kandi kugira ngo tugerageze kurwanya ingwara yogwara ageze mu zabukuru ikomotse gufungura nabi